Actes des Apôtres chapitre 1 verset 8. Murongo w'umunani w'ibyakozwe n'intumwa, igice c'umunani mu byakozwe n'intumwa. Ariko muzohabwa ubushobozi Mpwemu Yera niyabaza ko muzobona ivyabona byo kunshingira intahe Yerusalemu ni Yudaya hose ni Samariya no gushitsa ku mpera y'isi. Amaze kuvuga atyo gusa. Haleluya. Muzogira gute? Muzohabwa ubushobozi. Ryari Mpwemu Yera niyagira gute? Niyabaza ko. Muzoshobora kuba gute? Muzoba ivyabona byo kunshingira intahe Yerusalemu ni Yudaya ni Samariya no gushika ku mpera z'isi. Shaka uyu munsi mfatiye kuri iri jambo ry'Imana Imana yaduhaye muri uno mwaka, guhagarara mu bice bimwe bimwe byo muri iki gitabo c'ivyakozwe n'intumwa, kugira ngo kandi nshimikire kuri importance canke nshimikire ku kamaro ka Mpwemu Yera mu rugendo rwacu rwo gukorera canke rwo kubaho kubwa Kristo. Aya majambo Yesu yayavuze amaze kuzuka, kandi mwese musanzwe muzi yuko kenshi mwibiri Bibiliya canke mu buzima bwa misi yose amajambo umuntu avuga mu gihe ciwe canyuma cyo kubana n'abantu aba ari amajambo akomeye. Mu mashapitre ya nyuma canke mu gihe ca Yesu canyuma mu buzima bwiwe yaravuze cyane ku bijanye na Mpwemu Yera. Ariko kandi ndahomaka canke ndabona yuko mu buzima bw'ishengero muri ino myaka, muri kino gihe, mu buzima bw'ishengero Mpwemu Yera igikorwa ciwe, ijambo rimutwibutsa ni ikintu usanga kiri haho mu buzima bw'abantu kandi mu buzima bw'ishengero. Ariko Yesu mu majambo yiwe ya nyuma yashimye kubwira abigishwa, mugerageze kwiyumvira umuntu avanye n'abantu amaranye nabo imyaka 3, yazutse ari kumwe nabo, ariko kandi ijambo ryiwe rya nyuma yahereje ko imbere y'uko aduga mu ijuru, kuko Bibiliya ivuga ngo amaze kuvuga ayo majambo ako kanya abaragiye. Bisobanura ngo ico Yesu yabakomunitse canke ico Yesu yavuganye nabo nico kintu abona ko cari gikomeye. Ugiye uraba Bibiliya, n'igihe Sawuli yapfa Dawidi yashatse kumva ijambo rya nyuma yavuze. Igihe Isaka yaragiye kurangiza ubuzima bwiwe yatanga umugisha. Abantu bose bo mu ijambo ry'Imana no mu buzima bwa misi yose, umuntu avanye n'abantu, umuntu asezeye abakunda, akunda kubabwira ikintu c'inkoramutima kiba kiri mu mutima wiwe kandi kigaragaza agaciro k'ivyo afise vyinshi vyo kubabarira. Nico gituma Yesu mu gihe ciwe ca nyuma mu kugenda kwiwe yinginze abigishwa biwe, naho bamaze kubona ibikorwa byinshi bikomeye, naho babonye ukuzuka, naho bashushe, naho bumva baryoherewe kubona ukuzuka, naho bumva hari ikintu bagomba kwitangamo, naho bumva bafise umuvuduko wo kwiruka nka baje kuvuga ubutumwa, bati wa undi yari yarapfuye, yari yaratubwiye azozuka, none yazutse. Ivyo byose bumva bashaka kuvuduka, bafata amadege, bafata ingendo, bagende kubivuga. Ariko kandi Yesu yarababwiye ati mugende murindire Yerusalemu, Mpwemu Yera niyabaza ko, arubyumva muzohabwa ububasha Mpwemu Yera niyabaza ko. Yesu yarinsiste kuri importance ya Saint Esprit, ya Mpwemu Yera mu buzima bwabo. Nico gituma iki kintu abantu batagisobanukiwe neza, urugendo rwabo ruba urugendo rurimo intambara nyinshi no kugerageza. Hari byinshi tumenya ku vy'Imana ishaka kubera tuyikunda kandi dushaka kuyikurikira, ariko ugasanga mu buryo bw'umubiri canke mu buryo bw'ibigumbagumba turumva ko turi determine gukorera Imana. Urashobora kumva ko uyu mwaka iri jambo rikudetermina kuzokorera Imana, ukavuga ati kubwira ijambo uyu mwaka ngiye gukorera Imana, ngiye kubaho kubwa Kristo, ngiye kugira ibi nibi nibi, ngiye kugira ibi nibi nibi. Twamatura abantu bafise ivyifuzo vyiza, twamatura abantu bafise intumbero nziza ziba mu mitima yacu, ziba mu vyimviro vyacu. Na wa wundi ananigwa cane arafise ivyifuzo vyiza ashaka gushitsa mu buzima bwiwe. Ibi Yesu yari abizi kubigishwa biwe yuko ntibashobora gushika kure, ntibashobora kugira ico bakoze, ntibashobora gushitsa ubugombe bw'Imana bihagaze kuri la simple raison qu'ils ont envie de le faire. Kuba ushaka gukora no kugendana n'Imana ntibihagije. Ushobora kuba ufise ivyipfuzo vyiza vya mbere bibaho mu vyimviro vyawe,
ariko hama hariho decalage nini hagati y'ivyifuzo vyiza dufise na kapasite yo kubishira mu ngiro. Nico gituma abantu benshi babayeho ubuzima bwo kwiyagiriza, kuko bagira ivyemezo bafata mu buzima bwabo, bagira ibintu vyinshi biyemeza ko bashaka gushika ko mu buzima bwabo, ariko hagera hagati mu mwaka, hagera mu mpera z'umwaka, bagasanga nta kintu na kimwe bashikije mu byo biyemeje. Umuntu agaca abaho yiyagiriza, atinya no gufata ingingo, kuko igihe cyose ufashe izindi ngingo zishasha, Satani araza agahumeka mu matwi yawe akakubwira ngo ibuka ingana pastor washushe ngo uzogira ngo hari ibyo wakoze reka ashaka gushuha, ntihagire n'ubusubira kubibwira aho gihorera. Gacu usanga uko iminsi igenda tugenda ducika abantu batinya gufata ingingo, kuko izo twafashe muri kahise natwo twizeze dushitse. Hama ugacura n'umuntu akwigisha ijambo ry'Imana akubwira ngo hagusezerana ntushitse upfa umureka. Gacuvuga ate ba reka basi vraiment man ni wabishaka. Ugaca usanga tubayeho twiyagiriza ibyo dushaka gushitsa, ibyo twatahuye ariko tudafise kapasite yo gutambukiramo. Ibyo ntahura byose siko ndabigenderamo byose, kuko gutahura ni kimwe ariko gushitsa bisaba izindi nkomezi. Ico gituma Yesu yabwiye abigishwa ngo Mpwemu Yera niyabazako muzohabwa ububasha, Mpwemu Yera niyabazako. Mu yandi majambo Yesu yari karabumvisha yuko nimurindire imbere yuko muja gukora ibyo ndabasaba, imbere yuko mubaho kubwanje, imbere yuko muja gukora ijambo ryanje ribabwira, nimurindire muhabwe ububasha, kuko nimushobora gushitsa ivyanje mu bushake bwanyu bwa kameremere, kuko nk'abana b'abantu nta nkomezi mufise zo kunyumvira. Nk'abana b'abantu nta bubasha mufise bwo kunigana no kunesha ibizobagwanya igihe cyose muzohaguruka ngo mugende kunshingira intahe. Rero nimwigire ubwibone, ni nkuko yari karasura kandi kwabwira imbere yo kuduga ati genda murindire muzohabwa ububasha. Ni nkuko yari kaributse umuntu nka Petero wibuke yuko malgré toute la bonne volonté qui existait en toi, waravuze ngo ntuzonyihakana ariko waranyihakanye. Ni kuki wari ubishaka ariko utabishoboye, nuko ubushake bwawe bufise inkomezi nke ugereranije n'umuriro uri mu buzima bwawe. Nico gituma rero mukwiye kurindira imbere yuko mugira umuvuduko, niyo muja hose mukwiye kurindira kugira ngo muhabwe ububasha. Ubwo nabwone buzozanwa na Mpwemu Yera. Amen. Bwana sifiwe sana. Haleluya. Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 6 na 7 na 9. 6, 7, 9. Nuko bakoranye baramubaza bati mwami, iki gihe nico ugira ugarukane ingoma y'Abisirayeli? Arabishura ati si vyanyu kumenya iminsi cyangwa ibihe data yashinze n'ububasha bwiwe wenyene. Amaze kuvuga atyo aduzwa mu ijuru, babona igicu kimukura mu maso yabo. Amen. Yesu ashimwe cyane. Wana yuko abigishwa bari bashushe, anagiye ku murongo uri hejuru yo twasomye. Abigishwa bamubonye bashaka kumenya ibintu byinshi, bashaka gutahura ibintu byinshi. Baramubwira ati mwigisha, tubwire uzogaruka ryari, mbega ubwami bwawe buzoza ryari? Uko Bibiliya ivuga ngo Yesu azutse yari afise ubwiza. Ntibabasha no kumukora ko banamukoze ko bararengana, kuko yari afise uwundi mubiri mushasha. Bakumva rero barashushe. Uravyumva? Uzogaruka ryari, ubwami bwawe buzoza ryari, tubwire byinshi. Uravyumva? Iki Yesu arababwira ngo si vyanyu kumenya ivy'ibihe, si vyanyu kumenya ryari canke iki. Ku murongo w'umunani arababwira ati mwebwe gusa muzohabwa ububasha. Mu yandi majambo, ibyo bobo bari bakeneye kumenya si byo we yari karabakomunika. Hama ibyo batibaza ko ari byo bihambaye nivyo we yari karabakomunika. Uko niko kenshi tumeze mu buzima bwacu, kuko twibaza yuko hari ibyo dukeneye kumenya n'ibyo dushaka ku Mana. Ariko kandi Imana niyo izi kudekriva neza, Imana niyo itahura neza besoin zawe z'uyu munsi nizihe. Hari igihe wibaza ngo ukeneye bijya,
ariko kandi ushishikaye kumviriza ijwi ry'Imana. Imana yo yarazi ibyo ukeneye, nico gituma ukwiye kwaprecia ivyo iriko iraguha uyu mwanya, kuko naho wibaza ko atavyo ukeneye, yo irazi ko ivyo iriko iraguha ari ivyo ukeneye kurusha ivyo wari wibaza ko yari ikwiye kuguha. Abo bantu bari bashaka gutahura ibintu vyinshi, ariko Yesu akavuga ati ebana sahanye ivyo ho kubitahura, reka gutakaza umwanya kuri ivyo, ndashaka ko munyumviriza neza, mugende mwicare, murakeneye Mpwemu Yera. None umunsi muri kino gitondo ndiko nakubwira ngo mu byo wiyemeza byose, muri uyu mwaka wawe ukubaho kubwa Kristo, muri uyu mwaka wawe ukugendana na Yesu Kristo, urakeneye Mpwemu Yera, urakeneye ubucuti n'ubusabane na Mpwemu Yera, urakeneye Mpwemu Yera mu buzima bwawe. Amen. Rero ndashaka kuvuga ibintu bine byatuma Yesu yensista kuri kino kintu, kugira ngo namwe mushobore gusobanukirwa igituma mu buzima bwacu dukeneye Mpwemu Yera. Ikintu nabonye mu buzima, hariho abantu basengewe bakabatirizwa muri Mpwemu Yera, hariho abantu bavuga mu ndimi, hariho abantu bazi ko Mpwemu Yera ahari kandi akenewe, hariho abantu bigishijwe inyigisho zose kubijanye na Mpwemu Yera. Ariko kandi biroroha cyane yuko Mpwemu Yera umaze kumuhabwa kandi akaba mu buzima bwawe, biroroha kubaho utamwiteze kandi utamukontako. Biroroha yuko umwibagira uri kuravuga ubutumwa, biroroha kumwibagira uri kuraririmba, biroroha kumwibagira uri kurashitsa umuhamagaro wawe wari we wose Imana yaguhamagariye, biroroha kumwibagira uri kurarera abana bawe, biroroha kumwibagira uri kurubaka urugo rwawe, biroroha kumwibagira uri kurarangura amabanga yawe, biroroha ko twibagira yuko hari umufasha twahawe, biroroha yuko wibagira ikintu kandi wari ugifise. Nkuko bidushikira mu mazu yacu ugasanga hari ibintu tutazi nuko dufise, wagenda gusopa ibyo ufise ugasanga egasenanzi ko iki kintu ndagifise. Hari igihe Mpwemu Yera abantu bamuhabwa ariko bakamwibagira, ntibabe conscient ya réalité na présence ya Saint-Esprit mu buzima bwabo. Rero iyo umwansi ashoboye kukwibagiza ikintu c'inkora mutima, ubaho nk'umunyakamwe wigwanirira mu nkomezi zawe, ukora ibintu byose mu nkomezi zawe, ariko kandi ukamunanirwa kuko hari ivyo tutahawe gushitsa no gukora bifatiye ku nkomezi zacu, ariko bigomba gufatira ku bubasha Imana itanga ubwo yadisponibilije mu buzima bwacu. Rero nico gituma uyu munsi shaka kumbure kugukangurira ico wari usanzwe uzi, ndakwibutsa ngo Mpwemu Yera agomba kuba réalité y'ubuzima bwawe, agomba kuba ikintu uri conscient yuko ufise Mpwemu Yera mu buzima bwawe. Urafise umufasha, urafise uguherekeza, urafise umuntu akuzanira ububasha, urafise ububasha bw'Imana mu buzima bwawe bugushoboza gushitsa ibyo wiyemeje, kugira ngo bikwigishe kutiharura kw'inkomezi. Nico gituma abantu benshi iyo babwiye ico bakora akubwira ko atagishoboye, ariko kandi nuko kenshi ubanza kuraba ku mafaranga yawe, canke ukaraba ku nkomezi zawe, canke ku bumenyi bwawe, ariko kuko usanga abantu mw'ishengero batabaho bakonta kuri Saint-Esprit. Nico gituma bishiriraho uturimbi dufatiye ku vyo bashoboye mu nkomezi, ivyo badashoboye bakavyi-excluamwo, igihe Imana iriko irabenclua muri iyo processus, ariko kuko tudaharura kuri Mpwemu Yera kandi kuko tudakonta kuri Mpwemu Yera. Ngira ndababwire ngo mw'isezerano rishasha Mpwemu Yera aravugwa cyane kurusha mu isezerano rya kera. Iri shengero Yesu amaze kuzuka, ikintu yakominitse abigishwa biwe, ikintu kigize force ya eglise ya mbere, ari ryo shengero ry'intumwa, ari ryo shengero rya acte des apôtres, ari ryo shengero ryagwiye rikagira impact ubutumwa bukadushikako. Iri shengero ryakomejwe na Mpwemu Yera. Uravye kangahe Mpwemu Yera avugwa, uravye kangahe Mpwemu Yera bamuhagararako, uravye kangahe Mpwemu Yera yandikwa, ucubona yuko igitandukanya Nouveau Testament na Ancien Testament ni réalité, nukuri kwa Mpwemu Yera kugaruka cyane mu isezerano rishasha tigeze kumvikana cyane mu isezerano rya kera. Mu isezerano rya kera turumva Mpwemu Yera afata abantu akabafata momentanément kubera tâche bagira ba complice, ariko Mpwemu Yera ntiyari ikintu kiri mu buzima bw'abantu bwa iminsi yose 24 heures sur 24 heures. Ariko kandi mu isezerano rishasha tugenda tubona yuko Mpwemu Yera avugwa cyane kandi yari mu buzima bw'abantu mu mibereho yabo ya minsi yose. Ico nico cagize ubushobozi bw'ubutumwa bwiza bugashikaho bwashoboye gushika, kuko Mpwemu Yera kwari ukuri kuri hagati mu bantu. Ariko murabo uyu munsi
munsi mu ishengero ikintu tutabona cyane kandi tutumva cyane, turashobora kumva amazina y'abantu, turashobora kumva inyigisho zitandukanye z'ibindi byose, ariko ugasanga ukuri kwa Mpwemu Yera, information kuri Mpwemu Yera, ukugendana na Mpwemu Yera, communion, ubusabane na Mpwemu Yera, si ikintu gishizwa habona cyane. Nico gituma uno munsi umubiri wa Kristo uri faible, kandi nico gituma uno munsi umubiri wa Kristo udashobora gushitsa gutambukana n'Imana, kuko ikidushoboza conyene gutambukana n'Imana ni présence iri régulière. C'est la présence, apana la régulière du Saint-Esprit. Bwira umwicaye uti régulière. Bwana sifiwe sana. Yesu ashimwe cyane. Amen. Rero ndashaka kuvuga ibintu bine bikomeye. Yesu yarabwiye abigishwa biwe ngo muzohabwa ububasha Mpwemu Yera niyabaza ko, nuko muzogenda mu mbere abatemwa, muzogenda mu nshingiro intahe guhera i Yerusalemu. Ndagomba kuvuga ubwa mbere na mbere ngo ntushobora gutemwanya, ntushobora gushingira intahe Kristo. Gushingira intahe Kristo si ukuvuga gusa, ariko gushingira intahe ni no kubaho kubwa Kristo. Icambere rero ucandika ahantu, ntushobora kugira gute, ntushobora gushingira intahe Kristo. Mpwemu Yera adushoboza gutemwanya kubwa Kristo, canke gushingira intahe Kristo mu buzima bwacu. Iri jambo rero gushingira intahe Kristo risobanura kumuvugira, kumushingira intahe mu majambo, kubaho uko ashaka, no guhagarara mu byo gushakamwo. Ni ukuvuga ngo iri jambo gushingira intahe ni uguhagararana na Yesu mu bihe byose, ugashobora guhagararana nawe. Ata bushobozi bwa Mpwemu Yera buri mu buzima bwacu, ishengero ntiribasha gushingira intahe Kristo nk'uko bikwiye. Usomye muri Actes des Apôtres chapitre 4 18 babahamagaje barabihanikiriza ngo ntibazirukanye ngo bavuge canke bigishe mu izina rya Yesu Kristo. Petero na Yohana barabishura bati, namba ari vyiza mu nyonga z'Imana kubumvira kubarutisha Imana, ni mu bitandukanye, kuko tweho tudashobora kureka kuvuga ivyo twabonye n'ivyo twumvise. Amen. Yesu ashimwe cyane. Aba bagabo bari bahejeje gukoresha igitangaza, umuntu arakira, ariko kubera akaguma k'abantu bariko barakurikira Yesu, kubera ibitangaza bihejeje kuba, barabihanikiriza ngo turabasavye basi ntimusuye gutera akajagari, nimuhagarike kuvuga iryo zina rya Yesu Kristo. Murabona hari igihe guhagararana n'Imana bishobora kuduteza ingorane. Hari igihe kuvuga uwo Yesu bishobora kuguteza ingorane, ari muri famiye, ari hehe, ari muri environnement yiwawe. Turabona aba bantu bari menase ati ntimusuye kuvuga iryo zina, hagarika kuvuga ivyo bintu, hagarika izo nyigisho. Ariko kuko bari barahawe Mpwemu Yera muri Actes des Apôtres chapitre 2, ububasha bukabaza ko, burya bubasha bwa Mpwemu Yera bwaje mu buzima bwabo, bwabaha ubushizi bw'amanga, bwabaha determination, bwabaha force, bwabaha kubahuka. Naho prison imiryango yari yuguruye kugira ngo bafungwe, naho ibimoko n'inkoni byari biteguwe kugira ngo bakubitwe, en face y'iyo menace iri mu buzima bwawe bwa misi yose, en face y'ico kintu kikugwanya canke kigutera ubwoba bwa misi yose, barashoboye kuvuga ngo ni mwebwe nyene ni muca urubanza, nimba bikwiriye ko tubumvira canke ko twumvira Imana. Ariko nimba Imana iturongoye kuvuga Yesu, turamuvuga sans considérer ico muza kutugirira. Mu yandi majambo, Mpwemu Yera iyo ari mu buzima bwacu, ubwo bubasha bwa Mpwemu Yera mu buzima bwacu budushoboza guhagarara no gushobora gushingira intahe Yesu Kristo. Ata amasoni, ata kwibaza icyo abantu bakwibaza ko, na ba bantu ukunda kuba accepte muri communauté canke mu bajama bawe canke hehe. Hari ibintu byinshi bishobora kudutuma tunyegeza Yesu, ko twumva umenga ibintu bya Yesu n'ibintu by'ubupolitiki, kandi umenga n'ibintu by'ububono. Kumva umenga ntushaka kubivuga canke umenga no kwexagera canke umenga uravyumva ukihorera, ukaba nyene umukristo ataderanje abantu. Muri no myaka dufise abakristo bataderanje. Abakristo ata muntu batera problem, kuko Yesu ntibamuvuga.
kandi ntibaguma barenza urwamo abantu n'ibintu bya Yesu. Nyene turabakristo bari modere. Ariko kandi biraboneka yuko hari faiblesse muri corps ya Kristo, hari intege nke mu mubiri wa Kristo. Kuko hariho n'abantu bakwitura bo mu muryango wawe bafise ibibazo baremerewe, kara akaryo ko kubashingira nta ico Yesu ashobora gukora, nawe ugacutangwa kwimyoza hamwe nawe ngo yongo nivyo ngo vyaciye byango mukamaranisaho umuntu akwidogera agutura umutwaro aremerewe, umuha amapapier mushware nkuko umenga amacitse abafournisseur ba papier mushware. À la fin ufise ijambo kara akaryo Imana iguhaye bifatiye ahantu ari karaca, nimba hora nagupinga kara akaryo kuko umubwira ico Yesu ashobora gukora, kuko nimba atabikoreye wewe yarabikoreye mwene data mu rushengero. Warumvise intahe y'umuntu ahagaze ngaha mu rushengero ashingira intahe ingene Imana yamutabaye ico cago nyene, kara akaryo ko kuvuga Yesu. Ariko telma uri umunyabwoba, wuzuye amasoni, uravyumva, utinya inyishu yiwe, utinya reaction yiwe, ku buryo uraza kurirana nawe ariko sans toutefois kumuha message y'ivyizigiro. Kandi twarahawe ijambo ry'ivyizigiro, nuko akanwa k'abantu kacitse nk'akanwa k'ibiragi, kuko tudaparvena kuvuga ico Imana irico mu buzima bw'abantu n'igihe Imana iduhaye akaryo, n'igihe Imana iduhaye occasion. Igihe kimwe Paulo yagiye mu gisagara ca Atene, asanga abagiriki bari abafilozofe, bari abanyabwenge, asanga bafise imana zihopresenta imana zibatuma baronka umwimbu, imana zibatuma bavyara, bakazita amazina bivanye n'ico zibaha. Ariko kandi abagiriki naho bashizeho representation y'Imana bakaziha amazina, hari imana yabananiye guha izina. Paulo ashitse muri ico gisagara araba imana z'abantu bazimanitse, acabona ahantu bamanitse imana itagira izina, baca bandika ngo au nom du Dieu inconnu, mu izina ry'Imana itazwi. Kuko abagiriki naho bashizeho imana barumva yuko hariyo batametriza. Amazina yose bashizeho, barafise za fecondité, barafise iza récolte, barafise iza prospérité, zose barazimanitse, ariko hari itahari. Paulo ashitse aho hantu kuko bari abantu bari munsi ya contrôle ya Saint-Esprit. Ashitse aho hantu abona banditse ngo Imana itazwi. Paulo acaraduka atangura kubabwira ngo ngira ndababwire, apana kuri izi muzi, ngira ndababwire kuri mwavuze ko mutazi. Aca atangura kuyibabarira. Urabona umuntu w'Imana iyo afise ububasha bwa Mpwemu Yera, uravyumva, kandi akaba afise ubusabane communion na Mpwemu Yera, yama ari umuntu ari capable yo gusezisa opportunité yose yipresence yo kuvuga ico arico Yesu Kristo, no kumuvugira no kumushingira intahe. Kuko hari uturyo Imana ihora itanga muri domaine ya business, muri platform yariyo yose y'ama échange ahantu uri. Uravyumva, ego nituri abantu bagenda bavuga ngo Yesu ahantu hose nk'abasemerera mwibarabara kuko ari abahamagariwe gusemerera. Ariko kandi aho uri hose ngira nakubwiye ngo naho uri muri domaine yihe, wicaranye n'aboroce canke n'abahambaye, Imana izokwama itanga occasion, Imana izokwama ikrea opportunité. Nimba uri muri communion aho uvuga ubutumwa bwiza, haleluya, abantu bakamenya ico Imana yawe iri. Uyu munsi ishengero ntirishinga intahe, uyu munsi ishengero ntirivuga Kristo, kuko abantu baratinya regard des autres na jugement baza kukugirako, kuko uri umu intellectuel, kuko uri muri classe fulani, uri quelqu'un. Kandi quelqu'un havuga ibintu nk'ibyo, nzofuma ndabatwara kuri eglise ukanigana nawe bwira umuzane muri life center ukamara umwaka munigana adashaka kuza ngaha. Bose ntibazorinda kuza kugira bumve, bamwe bazokumva kuko wewe wavuze. Sasa rero yacugira umutwaro hama ngo uceceke hama ubikorere, ariko kandi aho uri aho ushika sezisa opportunité, ushingira intahe Yesu Kristo, ukonta kuri Saint-Esprit. Ntuhamagariwe kuvuga imirongo myinshi nkuko ndiko ndavuga imirongo myinshi. Vuga ico Yesu ari, vuga ico yabaye mu buzima bwawe, vuga ico ashobora kuba mu buzima bwawe. Mukikujwe n'abantu ingo ziriko zirasambuka, mukikujwe n'abantu bihebuye bariko baridroga mu buzima, bari découragé, mukikujwe n'abantu bihebuye mu buzima atavyizigiro bafise, mukikujwe n'abantu mwese ngaha mukikujwe n'ibibazo. Ndabizi yuko abarundi dufise social ikomeye, turakunda gukotiza no gutererana n'ikintu ciza. Ariko mwibuke ko twege ico abantu badushaka koko si envelope y'ikimazi.
ariko abantu baranadukeneye ko ijambo ry'ubuzima Imana yaduhaye hejuru yo gutanga envelope y'ikimazi. Ronka okaziyo yo kuvuga ico Yesu ari kuri uwo muntu ari mu kiriyo, kuko niwe yavuze ngo azokwambura impuzu y'ikiriyo aguha impuzu y'amashimwe, azokwambika umutamana wishimwe mu gishingo c'ikiriyo. Niwe akuraho agahinda ku abuze. Ariko kandi niwe atinya kumuvuga ugatanga kashe, uzomeze nka wa mupagani yatanze kashe, kuko nijya afise nta kindi afise. Ariko twe hari ico dufise, nimureke ico abantu batwibaza ko na menace zarizo zose sociale zishobora kuba ziri ku buzima bwawe. Ntugire isoni yo kuvuga ico wamenye, kuko kirahambaye kandi nica agaciro. Haleluya, haleluya. Yesu ashimwe cyane. Mbwira umuntu micana ati wowe uri umuvuga butumwa. Umuvuga butumwa si umuntu ahagarara ngaho imbere mubwira uti wowe uri umuvuga butumwa. Mumbarize tumaze kuvyara banga. Mumbarize turi umuvuga butumwa w'ingumba canke uragwira canke nimba uri ingumba ndirukanye umudayimoni wo kugumba mu buzima bwawe mu izina rya Yesu Kristo, mu izina rya Yesu Kristo. Haleluya, mu izina rya Yesu Kristo. Ntukeneye kuvuga ikigiriki n'igiheburayo, ukeneye juste kuvuga uti Yesu yangiriye uku, yamvanya aha. Ibaraguze ivugira utwo yakugirire, bamenye gusa ko muyifitaniye ubucuti. Hama umunsi umwe azoza kuvuga ngo ndagusabye unsengere. Ndafise abantu benshi nabwira ubutumwa bakampinga, ariko umunsi bagize ingorane baranzaniye umutwaro. Kandi je iyo mbonye umuntu afise ingorane ncamenya ko ari igihe cyo kwamugwa ciwe, kuko abana b'abantu baramanyama, ariko iyo bananiwe barondera Imana. Yaje kwirondera nawe yimupakire. Haleluya. Apana kuca umubwira ngo kana gukonekana na pastor wanje, reka pastor wawe se kwa de. Ni mutuzanira abo mwamaze kubwira, hama natwe dukora akazi gasigaye. Ariko kandi ntubikiragi, kuko mbere yuko aronka rendezvous arashobora kuba yagiye mu kaga canke ubuzima bwe bwakuweho, kandi umwama ni misi yose. Amen. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Dukwiye kugira iyi mentalite no kugira umutima aho tuvuga ngo ni mubirabe mwebwe nyene imbere y'Imana, nimba bikwiye ko tubumvira canke ko twumvira Imana. Haleluya. Tugomba kugira umutima wo kumva yuko ico dufise n'ubuzima kandi sirabukeneye. Kandi iyo ushingira intahe Imana yawe, nawe iyo ntahe iragaruka ikagira gute? Ikagukomeza kandi ikazana umugisha mu buzima bwawe, kuko niko kugendana na Yesu Kristo. Uyu mwaka nimba tuvuze ngo ni umwaka wo kugendana na Yesu cyangwa kubaho kubwa Yesu, si babubu, si biraga bigiye kugendana na Yesu. Ariko kandi ndasenga Imana ngo akanwa kanyu kuguruke, Mpwemu Yera mu buzima abashoboze kumenya ijambo mu plasa n'ijambo muvuga mu gihe gikwiriye, igihe cyose opportunité présente imbere yawe. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Amen. Rero Mpwemu Yera mu buzima bwacu adushoboza gushingira intahe Kristo. Nico gituma Yesu yabwiye abigishwa muzonshingira intahe i Yerusalemu, i Yudaya ni Samaria gushika ku mpera z'isi. Uyu Mpwemu Yera gusa niyabaza ko ntaho mutazoshika, ntaho mutazogera, isi yose ubutumwa bwiza buzoyishikamwo. Akanwa kanyu ni mwamara kwemera Mpwemu Yera kaza mu buzima bwanyu, ni mwamurindira, il vous rendra capable. Turiko tuvuga kubijanye na capacité, ububasha bwo gushitsa ivy'Imana ishaka. Nta handi buva, ntibuva kuvyuzi, ariko biva ku bushobozi bwa Mpwemu Yera buri mu buzima bwawe. Ikigira kabiri, Mpwemu Yera akora mu buzima bwacu. Ikigira kabiri, Mpwemu Yera uravyumva ni ububasha. Mpwemu Yera ni puissance. Mpwemu Yera ni inkomezi. Mpwemu Yera ni ubushobozi. Haleluya. Usomye ngaho muri Actes des Apôtres chapitre 4 verset 21. Uravyumva hatubwira ngo bongera kubatera ubwoba, barabarekura batazi ingene bobahana. Uwo n'umurongo wa 21. Kubera ubwoko, kuko bose bariko barahimbaza Imana kubera ivyari byakoretse. Ku murongo wa 22 ngo kubera uyu mugabo yakize mu buryo bw'igitangaza, yari amaze imyaka 40 agwaye. Haleluya. Iki kiratwereka yuko Mpwemu Yera mu buzima bwacu aho presenta puissance, n'ububasha. N'ububasha butuma ibintu bishobora guhinduka, n'ububasha mu buzima bwacu butuma hari ibitangaza bishobora kubaho.
nico gituma abizera ishengero ry'Imana abakijijwe ntituri abantu gusa babayeho muri logique. Dushobora kuba dufise ubumenyi twahawe mu mashuri canke muri experience y'ubuzima, ariko kandi tugomba kwibutswa yuko kubera uwo Mpwemu Yera aho present ububasha n'ubushobozi bw'Imana, ni ukuvuga ngo n'ivyo ubwenge bwacu budashobora gukemura canke amafaranga yacu adashobora gukemura, ivyo science idashobora gutorera umuti, Mpwemu Yera ashobora kubitorera umuti. Rero Mpwemu Yera aho presenta, Mpwemu Yera mu buzima bwacu n'ububasha. Nico gituma umuntu w'Imana agomba kuba conscient yuko kuvyo twikorako si biri mu mifuko yacu, si biri mu bwenge bwacu, ariko kimwe mu vyo twikorako hariho ububasha Mpwemu Yera atanga. Yesu yaravuze ngo ubushobozi buzobaza ko Mpwemu Yera niyaza. Bisobanura ngo Mpwemu Yera ari mu buzima bwawe, c'est une représentation vivante de la puissance de Dieu, capacité, ukubasha, ugushobora gukora ibintu utahora ushobora, ivyo ubwenge bw'umuntu butoshobora. Ivyo nivyo biri mu ishengero. Uwo Mpwemu Yera rimwe na rimwe twashize muri tiroir, uwo Mpwemu Yera tudasabana, ego twaramuhawe, ego turamufise, ariko ndiko ndavuga muri kino gitondo ikintu bita conscience. Kuvyuka mu gatondo ukibuka ko Mpwemu Yera muri kumwe, kuba uri kuri imbere y'akabazo ukavuga ati Mpwemu Yera avugana nanje, kumva kumuvugisha, kumusenga. Mpwemu Yera baramusenga. Mpwemu Yera arepresenta ari mu butatu, ari muri divinité, ari mu butatu bweranda. Iyo uvuze Mpwemu Yera ubuvuze Imana, ariko ubumuvuze muri aspect yindi, uravyumva, y'ugushobozwa, y'ububasha, ya capacité. Haleluya, Bwana asifiwe sana. Amina, haleluya. Nico gituma udakwiye kwirengagiza ububasha ufise kubijanye no gusengera ingwara, kubijanye no gusengera ibibazo biri mu buzima bwawe, kubijanye no kuremesha abandi igihe hari ikibazo gihagaze canke umusozi uremereye. Kwibuka yuko Mpwemu Yera hari kandi ari ububasha n'ubushobozi urabufise. Reka kwama iminsi yose murondera baza gusengera abanyu bagwaye canke ibindi bibazo, imbere yo kuzana uwawe ngo bamusengere muri eglise, mujyame ko muhira. Abo babebe basengere, abo bana basengere, muzi wanyu senga, sengera ibibazo. Shiraho iyo lien, shiraho iyo option. Abana banyu bakure bazi yuko amasengesho abaho arakora. Ibibazo mufise mu nzu, ibibazo vy'uburyo, ibibazo vya minerval, ibibazo vy'imibereho, ibibazo vy'iki, zana abana banyu musenge, bamenye ko gusenga bibaho kandi bifise ubushobozi, bamenye ko Mpwemu Yera afise ubushobozi, bamenye yuko papa na mama batadepanda gusa kuri revenu zabo rimwe na rimwe zidaheza n'ukwezi, ariko hari ubundi bubasha, hari izindi nkomezi twahawe, hari ibundi bubasha bw'Imana mu buzima bwacu butuma ibintu bikoreka, butuma ibintu biba. Reka bamenye yuko Mpwemu Yera ahaba, reka mubonse Mpwemu Yera, bamenye ko abaho, bamenye ko akora, bamenye ko ashitsa. Reka Mpwemu Yera acike realite y'ubuzima bwacu. Mpwemu Yera si cigwa twigisha abantu bagira bavuge mu ndimi canke abantu bagira batizwe mu ndimi hama bamaze kuvuga ngo rembloche telecote bikaba biraheze. Oya, ushobora kuba warabatijwe muri Mpwemu Yera ariko udafise plenitude du Saint-Esprit, utujujwe Mpwemu Yera régulièrement mu buzima bwawe, kuko Mpwemu Yera barasabana nawe, baranywana nawe, barakomunia nawe, arabaho, arakogwako, aravuga, arumvikana, ari manifesta, arakurongora, arakudirija, arakuinspira, araguha iciyumviro. Naho wowe uri muri business, naho wowe uri muri domaine ariyo yose, Mpwemu Yera n'ubushobozi twahawe butuma ibintu bikoreka. Haleluya, amen. Ikigira gatatu, Mpwemu Yera akora. Yohani 14:26. Ibi byose n'amakarite dushobora kubona mu ishengero rya kera, ariko malheureusement uko imyaka igenda Satani agenda nyegeza ishengero ry'iki gihe, uko ishengero ry'iki gihe ryigiriye mu bindi bintu. Ico gituma hacabaho kunanirwa, nico gituma hacabaho manipulation. Y'abakozi b'Imana batagikonta kuri Saint-Esprit, batakidepanda kuri Saint-Esprit, kugira ngo ministeri zije imbere, kuko kije imbere bamanipula abantu, babesha abantu, banyoha abantu, kuko nta dependance bafise kuri Saint-Esprit.
iyo Saint Esprit atexista amakonfli mu bantu aragwira kuko nta bubasha buhari bwo gukora igikorwa c'Imana. Igikorwa c'Imana cyose gikorwa kidagaze kuri Saint Esprit, Satani agikubita umugereka, agikubita ishuti n'agapira nikamanuka gaherayo, kuko nta buryo na bumwe buhari bwo kurepresenta ubwami bw'Imana no gushitsa imigambi y'Imana que par le Saint Esprit. ariko umwitsa ari we Mpwemu Yera, uwo data azorungika mu izina ryanje, niwe azobigisha byose kandi azobibutsa ibyo nababariye byose. Haleluya. Ikigira gatatu Mpwemu Yera aduha, Mpwemu Yera aduha ubwenge, aduha ubumenyi. Mpwemu Yera aduha ico no kwita gutahura, gusobanukirwa. Yesu ariko aravuga ngo uwo niyaza muri mwebwe nimwaba mwuzuye ubushobozi bwa Mpwemu Yera. Mpwemu Yera nimwamuhabwa, nimwamwakira, niyaza mu buzima bwanyu, uwo azobaha, uravyumva ebana, azobigisha ikintu cyose. Il vous enseignera toute chose. Mpwemu Yera niwe atwigisha, Mpwemu Yera niwe aduha kumenya, Mpwemu Yera niwe aduha gusobanukirwa. Iyo ufise ugusobanukirwa guto mu buzima, ugira resultat nto mu buzima. Iyo ufise ugutahura kudakwiye mu buzima, ariko saison zawe zikevoriwa, saison yose y'ubuzima bwanje ikeneye gutahura kujaye na saison ndimwo. Ukiri muto hari ivy'Imana yagutahuje, byari bijaye n'ingene ungana, byari bijaye n'intambara zawe zo kugwana na copinage. Ivy'Imana irabikwigisha ukingana kujya. Ariko uyu munsi ufise abana b'abadolescent, nugikeneye ubumenyi no gutahura no kwigishwa kubijaye no kugwana wowe na copinage yiwawe, ayo gukiye kugwana niya copinage y'abana. Hama abana si wewe. Sibyo? Rero ubuzima bwacu ko bwevoriwa dutahura ibindi bintu bishasha. Ubuzima bwacu ko bwevoriwa tugira dukenera ko hama hariho update, nkuko de papa yavuze ngo aya ma iPad canka aya manuze adukorera ibitangazo, usanga de papa tagira update, utagize update kirapfa. Uravyumva? Kuko ama virus arevoriwa, hakaza amashasha. Rero utegeza kugira update, nukwiye kuzinegrija, ko ni wazinegrija ama virus aragwica. Ejo bundi mu kwezi kwa 12 nagiye muri Sweden ndashika, nari mfise iPad yanje mfise kuva muri 2011. Shitse muri Sweden ndayiconnecta, ntango gutegura message icirapfa. Uruhagarara ruranyica. Yo ndahwera ndavuga nti karambaye. Bibiliya yanje yose ziri ngaha zose. Ama message amanote ndayafatira ngaha. Ndi mu ndege nagenda nandika uko numva ndi inspire ama message yose pya. Ndashira abantu mu ruhagarara, itegerezwa gukora. Abantu bariruka tukaja kubafundi bakagira gute, wayiguriye he? Nayiguriye muri Amerika. Bagatelefona Amerika bakagira gute. Uravyumva ebana baragwica, nsanga nizo update ntizishoboka kuko haheze imyaka 5 hariho systeme bahinduye. Nasanze bafite ibi bintu mu kuvyica, naho rudapfu fyonda rurapfira muri systeme to. Ikirahwera ndorganiza nyene anteremo. Uravyumva? Chantangura yo kuza kwigisha nanditse amanote mu telefone. Uravyumva? Ako nkumva tafisi isoni kurabira message kucya amanote yanje mu telefone, nkabambesha abantu bavuza ko je nigize umuzungu, ariko nkumva birateye isoni gukoresha telefone. Rero ibintu ni mu byishinge, ni musube mufata amakaramu, mufata amanote. Uravyumva? Je naribagiye kwandika, singizi no kwandika, byose ndavyandika ngaha, ariko kandi nariko ndavuga ngo mugire update. Mpwemu Yera ni wakora update mu buzima bwacu bw'impwemu. Nico gituma Yesu yavuze ngo muzogira gute, uravyumva, azobigisha toute chose. Nta kintu na kimwe muzokwinyoha. Umuntu anywanye na Mpwemu Yera n'umuntu atari inyoha. Icyayi cyo cyose woshikako, nawe wofata ama fonction akomeye cyangwa udasanzwe ufisemo experience nini, ariko kandi kuko Imana yagupositionye, Imana igupozitiona, iri na capable yo kuzana knowledge, yo kuzana connaissance, ijanye na position, ijanye na responsabilité. Ariko igituma unanigwa nuko utadepanda kuri Saint Esprit ngo akwigishe,
atwigisha ibijyanye n'impwemu, ariko atwigisha n'ibijyanye n'urugendo rwacu kugira ngo tugendere muri victoire. Kuko kugira ngo ubuzima bwacu bubeho mu kunesha birasaba yuko hari ubumenyi tuba dufise, azobigisha byose. Yesu ariko arababwira na bya bindi byose mumbaza, na bya bindi byose mudatahura, na ya migani moranca nkarinda kubihereranya nkayibasigurira, nimwahabwe Mpwemu Yera nta explication je nzosubira kubaha, ico Imana izobakomunika, uwo Mpwemu Yera azogitransmeta, azogitranslatinga, azogitraduiza, akizanye muri kapasite yanyu no mu bumenyi bwanyu. Uri muto Mpwemu Yera arakuvugisha, ukuze Mpwemu Yera arakuvugisha. Twese atwigisha ibintu bitandukanye, n'ibindi ko ndakubwira abinyigisha ukwanje nkuko nawe kwigisha ukwawe, ariko kandi Mpwemu Yera ni umwigisha azana ubumenyi mu buzima bwacu. Nico cyatumye abantu nk'aba Filipo batize n'ibintu byinshi cyane, baguruka bakaja gusobanurira abanyenkone, abantu badatahura ivy'Imana, ari aba intellectuel basoma Bibiliya, ariko Imana ikamudepesha ikamurungika, akaja kumubwira ngo uriko usoma iki, iyo nkuru uriko urasoma uriko usoma kuri Yesaya, akamusobanurira. Nta teoloji bari baragize, nta byinshi bari bize cyane, ariko kandi Mpwemu Yera mu buzima bwabo yabahaye ubumenyi, akabaha gutahura, akabaha kuinterpreta Ancien Testament mu maso ya Nouveau Testament, kuko Ancien Testament ubwayo ntiyisiguye, yisigura neza mu isezerano rishasha. Rero Mpwemu Yera duha gutahura, kandi iyo mwishengero abantu bafise Mpwemu Yera bakanywana nawe, hakaba mwishengero dufise abagabo n'abagore, abahungu n'abakobwa bafise gutahura, mushobora kudefenda neza ukwizera kwanyu mufise ubushizi bw'amanga, kuko mwahawe gutahura. Nta kintu giteye isoni iyo umuntu watanze kuza mu gakiza atangwe kugupoza amakeso y'ivyo nawe utazi, kandi umaze imyaka 10 muri Kristo Yesu, hamwe atanga kumuconnecta n'abantu. Yabajije wewe kuko nimero matricule yawe ni 001, nico gituma yakubajije, ariko wewe nawe eba uri bleu, arakimutahura kuko nta communion, nta relation, nta busabane, nta bucuti, ntimuganira, nta sivyo. Icanyuma Mpwemu Yera yakoze mu ishengero rya mbere, kandi ashobora gukora mu ishengero iryo ari ryo ryose no mu buzima bwacu. Actes des Apôtres chapitre 2 verset 41. Actes des Apôtres chapitre 2 verset 41. Byakozwe n'intumwa igice cya 2 ku murongo wa 41. Amaze gusukwa ishengero rikavuka, ni muri ibintu byakoretse muri iri shengero yari rimaze kuvuka mu bushobozi bwa Mpwemu Yera, riconsidera présence ya Saint Esprit. Uravyumva, riha agaciro Mpwemu Yera. Iri shengero yari ishengero riri special. Umvirize ngene iri shengero yari rimeze gatoya, ndagusomere hano hantu ku murongo wa 41. Nuko abemeye amajambo yiwe barabatirizwa, abongewe kuri uwo munsi ku bari basanzwe bari nk'ibihumbi 3. Bashishikara cyane mu byo intumwa zigisha, no kugira ubumwe, no kumanyagura umutsima, no gusenga. Bwana sifiwe sana. Yesu ashimwe cyane. Iyo abantu b'Imana bamaze gusobanukirwa uruhara rwa Mpwemu Yera mu buzima bwabo, iyo mwishengero Mpwemu Yera ahawe ikibanza gikwiriye mu buzima bwacu, turabona ivyamwa byaba mwishengero. Uretse ko abantu bihana, nuno munsi abantu barihana, ariko kandi aha turabona yuko ugushishikara kwabo kwari gufise amatre, kwari gufise ibimenyetso byiza twifuza kubona mwishengero, kandi bidashobora kuboneka nawe mu buzima bwawe igihe gusa utari munsi ya emprise ya Saint Esprit. Rero ndiko ndasurinya importance, ndiko ndashira umurongo ku gaciro, kuko tuba abantu bujujwe Mpwemu Yera. Haleluya. Yuko turi abantu bari conscious yuko Mpwemu Yera arahari, aradufasha, amfasha mu byo ncamo byose, ari mu buzima bwanje, anyigisha byose, antahuza byose. Bibiliya ivuga ngo kuri abo bantu ishengero kuntu ryari rimeze, bagize gute? Ngo barashishikaye kuba mu nyigisho, bashishikaye kuba mu majambo intumwa zatanga. Ngira ndakwankuhaje muntu w'Imana muri uno mwaka wo kugendana na Kristo, gukunda inyigisho za Bibiliya. Ndizera ko igihe kigeze
yuko ishengero ryo muri iki gihe, kandi ndizera yuko movement Mpwemu Yera agiye kuzokoreshamo muri iyi myaka igiye kandi gukurikira, aho twabonye movement za réveil pentecôtiste, uravyumva n'izindi zigana zivuka. Ndizera ntakekeranya yuko muri ino myaka Imana igiye guhagurutsa cane movement y'ikintu citwa kwigishwa, enseignement. Nico kintu nibaza ko Mpwemu Yera agiye kurestaurer cane mu buzima bwa eglise, kugira ngo abantu bigishwe. Ishengero rya Afrika ryasigaye inyuma cyane kubijanye no kwigishwa, kuko abanyafrika ntibafise culture yo kwiga. Abanyafrika bakunda ibintu, uravyumva, bakunda discussion, bakunda irigara, ni tradition orale. Abanyafrika ntibakunda gusoma, abanyafrika ntibakunda gufata ikaramu ngo bige. Umuzungu akijijwe ashaka kuja kwiga Imana, kuko bamenyereye kwiga ibintu byose n'Imana bashaka kuyiga. Wagenda uri umupastor ukaja kugira école biblique, uhahurira n'abazungu bagikizwa bakiriye Yesu ejo, kuko bo bico bagiyemo cyose bumva ko bakwiye kuciga. Nta kintu baja mu niyagira tunga imbwa acaja kwiga ingene bayitunga. Igihe mwe muyiha ibijumba, uravyumva? Ariko kandi shatse kuvuga ngo baratabagwa no gukunda kwiga, kuko ari abantu barerewe muri culture ya education no kumenya no gutahura no kugira structure mu kintu cyose baba barimo. Ariko twe umuntu arakizwa, yamara kuvuga mu mpwemu, yavuga mu ndimi rimbloshateko, uravyumva, mwamukomera amashiga 3 agatangura eglise, agaca yitangura yitwa prophète. Nivyo turimo, kuko Afrika turi kontina y'ibigumbagumba, kandi mwibuke yuko turi kontina ifise kahise ko kuraguza. Culture yacu y'ukuraguza no gukunda abapfumu twarayitransfer mu bwami bw'Imana. Nico gituma abantu bakunda abantu bavuga bajugumira canke bahumirije batigera bakanura. Nico gituma abantu babonye ibintazi bacava ngo hari ubushobozi bw'Imana nane, kubera umuntu yaboroze naho noza nka Marisa ngo ngo bashaka no musengo passer ari mu mpwemu koma. Kuko hari ibindi bintu bishasha nzanye mutari muzi, uravyumva, hari ibintu nagize, hari uravyumva no musi nagurutse, nigiki kubwira ko ndi mu mpwemu ko naboroze nk'intambwe. Aho no musi ngo Mpwemu yarahari. Mama we. Ako karondera iyo nduru navugije muri Bibiliya ivuga gute? Ibi nivyo Paulo yasanze mu ishengero ry'Ikorinto, asanga abantu bose baravugishwa ko buzuye Mpwemu Yera. Rimblosha takalakata. Abana acaraza ati reka ndakubwira ikintu kimwe. Abahaye information batari bazi ngo Mpwemu Yera aganzwa na nyenewo, kandi Mpwemu Yera ntakorera muri desordre. Umwe ni yavugishwa abandi bahore. Kuko Mpwemu Yera duha ubwenge nubwo kwinterpreta ivy'Impwemu, ariko hari ibintu dutinya gukora ngo ngo sinobikritika ngo usanga ari ivy'Imana, ashanga ivy'Imana. Reka nakubwire, Mpwemu w'Imana si umuvurungano, ariko Mpwemu w'Imana ni Mpwemu wa desordre, si Mpwemu, ni Mpwemu wa ordre, si Mpwemu wa kajagari. Rero mbonye akajagari ngomba gukita kajagari, ntatinya gukritika, kuko ivy'Imana si desordre. Ariko ufise ugutahura kugeza he kugira ushobore kujija umenye ivy'Imana n'ibitari ivy'Imana, kandi byambaye ikanzu y'Imana bikorerwa kuri podium y'Imana. Mugire attention, umuzi wo kuraguza wabasogokuruza ntudagutukurikirane mu bintu by'ubwami bw'Imana. Mu bwami bw'Imana ijambo ry'Imana ngo abanyakuru ubwami bw'Imana babunyakurana ubuhizi. Ce sont les violents qui s'emparent du royaume de Dieu. Haragomba kubaho violence, haragomba kuba appliqué no kurondera no gushaka. Reka kwama mushaka gutamikwa n'abarondeye ivyabo bakaza kubatamika, ariko harageza aho mwitamika n'umubebe baramutamika, hakagera igihe akifatira ikiyiko akigaburira. Iyo niyo signe ya maturité. Namwe harageze shengero rya Afrika yuko mudafivyo mutamitswe n'ivyo mwakiriye, ariko mwige na mwebwe kwivangira, ushiramo mayoneze nke akaba ari wishiramwo, ntibagushiramo umunyu urawishiriramo, kuko urazi dosage ikwiye. Ariko ivyo ntibizoshoboka utigishijwe. Icagize inkomezi y'ishengero rya mbere nuko barigishwa, ngo baritanga, bariha
kuba mu nyigisho baricara bagafata amakaramu bagafata note. Ntibari abantu ba dimanche basenga bakubise isape n'akaduzu ka nyuma dernier cri n'akamodere ka nyuma kasohotse iyo dimanche canke kagize gute. Ntibyari ivyo bintu. Bari abantu bari capable kuza no mu nzu ibayabaye bakicara bakinjira bakarya ijambo bakarikonsoma bakaryinjiramwo bagasenga, ariko kandi bari baze mu ijambo. Ntibari bakeneye abapastori b'abanimateur kuri podium ngo pastor ndakunda ingene twenza je sindi umuclown sane se nahamagara yo gute n'Imana bigira ako sinkunda kukunda ivyo wonya nkunda kukunda ivyo mariko nakobarira apana forme. Hari kibona umuntu yasobotse ko twamatwira amatangazo y'amasengesho canke ya mardi yo kwiga kaza agashaka agasanga n'amatara ntiyatse yose, agasanga nta n'indirimbo zabaye, agasanga abantu baricaye nko kumenga ntiba agacerere, agasanga intebe ziri vide. Ukamubona ingene ari karazo ukavuga ati uyu muntu haje ubwa mbere kandi ntazogaruka kuko yarazi ngo bishushe nka dimanche, asanze umenga birakanye ntazogaruka kuko ntibabiryoheje, kuko imushaka ko tubiryosha, kuko imushaka ko tubanima. Erega isi ya uravyumva bari aplike baraza bakiga. Umuvuga butumwa yambaye ikota atayambaye, umuvuga butumwa avuga sinziriza bagasinzira bumviriza. Hariho n'uwakorotse Paulo ariko arigisha ava muri etage arakoroka arahwera, bica bicika responsabilité y'umwigisha yo kuja kumuzura bamugarukana mu gikorane, ariko yasinziriye imbere y'Imana. Haleluya, haleluya. Iri ni ryo shengero rya mbere abantu bari passionné n'ijambo ry'Imana, bashaka kumva ijambo ry'Imana gushika naho basinzirira ngaho. Bwira mu cyane ntusubire gusinzirira ngaho. Amen. Ikindi ryari rigize iri shengero ryuzuye ubushobozi bwa Mpwemu Yera, nico nashatse kuvuga. Iri shengero ryari rifise urukundo. Bibiliya ivuga ngo bashishikara kuba mu nyigisho z'intumwa, hama bakaba muri communion fraternelle. Ndakunda iyi ordre Bibiliya ibishiramo. Barigishwa bagasabana, bagasangira umutsima, bagasangira ikirato, umwe akagabanya garderobe akagabiriza uyundi yabuze. Uravyumva? Ariko bakigishwa ijambo ribashaka ko, hama bakagira na mise en pratique mu bijanye no kunywana no gusabana. Kuko abo musengana sabajama mwahuriye ku isoko, abo musengana ni famille yawe y'Impwemu, ugomba kunywana nayo, ugomba gukomunia nayo. Sinzi aho wakirijwe, sinzi naho wasengeye, ariko eglise sakaguriro, ariko eglise ni famille aho abantu bagomba kuba muri communion, abangana n'abatangana, VIP n'abataribo. Uravyumva? Abato n'abakuru, kuko muri Kristo Yesu ayo macakubiri yose yakuweho n'umusaraba. Aba ma classe sociale atandukanye bagasabana, hakabaho expression y'urukundo. Uravyumva? Nsomera kuri uwo murongo wa 42. Uravyumva ingene havuga ingene ishengero ryari rimeze. Ryashishikara kwiga, rigashishikara no gukomunia, bagakosorana, bakigishanya. Uravyumva? Hariho communion. Nico gituma tuba tubahimiriza kuba mu maserie de prière, kuko nibwo buryo bwagutse bwo kudufasha kuba mu busabane, aho utabura abakuzi, aho utabura utemberera mu quartier, aho utabura uguseruka ko mu quartier musengana nimba wapfishije canke wagize ingorane, aho utari wenyene, aho tutakubura mu ishengero bikatumara imyaka kugira tuze tumenye ko wagiye kukuriye inconnu, aho babandi baza mu mashengero ngo je ngo ndakunda ngo muri live center ko ngo hari abantu benshi ntibamenya. Reka nakubwira baje kwinyegeza ngaha uragahinduka mu izina rya Yesu Kristo. Muri 2018 amashengero manini sayo kwinyegeza mubwira ngo nibakumenye, ariko kandi ukeneye kunywana na bene so. Ni Imana igushakamwo ngo je ngo ntawe ndamutse ngo nca nitahira ukabivuga n'amafyeri menshi mbengura ikintu cy'igitangaza squatter. Oje gikora gifa guhera uca nigira. Ako simba ngeneye ngo hari gina urampagarara usanga ari abantu batanga gusaba amafaranga, nuko yafise barayagusaba, ariko niyuge kubabwira ko atayubaho uyu munsi ntubaha setu. Reka kwirukanka kubera ugusaba amafaranga, kuko urirukanse turakubuze, kuko uhunze umuntu umwe. Mubwire no cyangwa umubwire wi. Ufise liberté yo gukoresha amafaranga yawe ico ushaka. Sivyo abantu b'Imana. Communion il est important. Ndakunda kubivuga, nta kintu kinsitaze yo waje kubwira ngo hari umukristo yapfuye ngo nje kumuhamba. Nta namuzi n'isura yiwe, atanayambu turago. Nawe twege baradukotesha, aba pasteur aluwe.
bashishikara cyane aha mu byo intumwa zigisha mu by'intumwa zigisha aha no kugira ubumwe no kugira ubumwe umviriza urabyumva no kugira ubumwe bantu b'Imana ubumwe buragoye sana biroroshe ko je n'aba bagabo dukorana tugongana ubumwe buri difficile de papa ntameze nkanje apoye ntameze nkani dusa ubumwe buri compliqué ariko ngo bashishikara kugira ubumwe no kuvuga ngo ni ikintu kiri continuel kuko uko twinjira namwe niko mpinduka niko bahinduka niko mu wese influence undi à la fin de la journée tukaba abantu bahwereye kuko nico Yesu ashaka ariko we baragukora ko bagakritika ikirato bagakritika makiyaje yawe bagakritika ingene wirabuye canke wabaye inzobe ugacuguruka ugacuhindura eglise none ni hehe muzogiranira ubumwe utabapermeta ko bashobora kuvuga mu buzima bwawe bakanakritika erega muri famille urabakritike erega muri famille baragukwega amatwi erega muri famille baravuga ibitameze neza bitabaryohera none uri assez mature kugira ngo wakire iyo critique hamusubire kandi bakumbire wizira rya Yesu Kristo kandi bakuvuze haleluya nico gituma eglise iraryosha agakiza kararyosha bana agakiza karyoshe kubera duhwera yaba tuguma turi bazima kari kwa kabishe ariko ndashimira Imana ico l'un ou l'autre mu buzima bwawe wa contribuer mu buzima bwanje kugira ngo nkire kandi mpinduke kuvyo nari nkeneye guhinduka kuko turi muri processus yo guhinduka ariko kimwe muri utimana ikoresha mu kudutransforma ni bene data hagati muri twebwe bwira umuco tunusuye ku mpunga nyemerera ndagukoreko haleluya nyemerera ndagucafuze bona sifiwe sana nyemerera bona sifiwe sana iyo niyo maturité abantu b'Imana sino kwimuka ukazimara zose nta eglise ni muzosanga iri saint et sainte uravyumva ko c'est une eglise yose uzoja muzosanga ifise ama faiblesse n'ama défaut yayo uravyumva rero nimba utazoja muri eglise iri mu ijuru eglise kabiri mu isi gusa bwira umuco ati wiyoroshe calm chin haleluya amen bwana sifiwe sana bari bameze gute kandi no kumanyagura umutsima no gusenga baragira ibihe byo gusengera hamwe baragira ibihe byo kuba imbere y'Imana hamwe basengera imitwaro iri abizeye bose baba hamwe basangira ivyabo byose abizeye bose akokoko karavyishe baba hamwe bagasangira ivyabo byose nibimutse bana b'Imana ngena nabwiye ko iri eglise si eglise y'abantu baba jobless batari bafise ico bakora bamwe barabarimye abandi barabadandaje abandi barabaki ariko kandi bari bafise communion idasanzwe bari bafise ama responsabilité harimwe abiga ariko ivyabo barabisangira rero muramubona abantu baza kagashaka kugukipabiliza ngo vraiment ngo eglise y'ubu ngo abantu bafise urukundo bantu b'Imana je ntareme nsoma Bibiliya sinemera ijwi rinyagiriza premièrement kuko Imana ntikoresha technique yo kwagiriza Imana iratwigisha nitwagiriza satani ni watwagiriza ariko je iyo nsomye kwirishengero basangira ivyabo byose bakagirana urukundo hagati yabo binyereka avantage za Saint Esprit muri communauté yose ivyo si ibintu umuntu usomera hama ngo nce nababwira ngo genda mukundane muraza gushuha mutanga impuzu nazo muzosubira gutanga ejo canke hirya yejo kuko emotionnellement abantu bose bashobora kurepondre kuri message ariko spirituellement iyo umaze kurepondre kuri message nuko Mpwemu Yera yazanye conviction icemezo ntubigira kubera umuntu yasaraye yateye akamo ariko bicika style de vie kuko Mpwemu Yera yabigutahuje yabigusobanuriye ubikora bishaka kandi ubikunze byacitse guhumeka kwawe byacitse kubaho kwawe kuko Mpwemu Yera adushoboza gukunda niwe dukominika karanga ka Yesu niwe dukominika karanga Imana n'urukundo irazi gukunda neza nini Mpwemu Yera azonshoboza gukunda ata distinction kuko Mpwemu Yera adukominika urukundo kuko c'est lui qui nous communique la nature de Christ rero gukunda si itegeko ry'abakizwa ariko gukunda ni recommandation du Seigneur ariko kandi ico cyose Imana turekomanda ni Mpwemu Yera kidushoboza nta kintu na kimwe Imana yatubwiye gukora tutari suppose kugishobozwa na Mpwemu Yera kuko ico Mpwemu Yera gushoboje kiri durable dans le temps nikiri ponctuel nikiri kuri bonane kubera cyaye kuri Noel abantu bose bakozwe ko umujya w'ivyizigira ugira ube abakene ka memeje nagomboye reka ndabaheko oya
abantu barasugumana bazana ibyabo, uravyumva, urabona batanga n'amaparsele yabo, nta incitation yari ihari, nta tekinike umupasiteri agomba kwiga ngo mbe ngo umunsi ngo ndabibabwira gute. Nk'aba bandi ejo bundi nabonye muri Facebook abantu mwese tegura envelope, umwe wese ayizana ndamukorako, ukabona abantu baratonza ama envelope ati ntihagire n'uzorenza mercredi, sinzi umuntu yanyeretse ako kare ejo bundi, ntihagire uzorenza mercredi umugisha uzobugiye, uravyumva. Abantu bakazana ama envelope bose bakora ku mukozi w'Imana agahagarara ngaha bamukorako, mama reka nakubwire, naho uri umupasiteri ayo mafaranga urayaronka ko yakoresha kwa tekinike, none l'année prochaine uzoyaronka, l'année prochaine uzocukira kandi gashasha, uzohindukira bakore mu mugongo ngo Imana ngo yeretse umugongo Mose. Abantu bararushe kuko biragoye gukora igikorwa c'Imana utadepanda kuri Saint Esprit, kuko udepanda kuri manipulation nayone gukrea birahera, ico utakoze ejo bindi byose urabihejeje, nta inspiration ihari, yabura ukaruha nk'umukozi w'Imana kuko utari kurakonta kuri Saint Esprit. Ariko iyo umukontako aremeza abantu, aratahuza abantu. Biraryoshe kubona umuntu yatahujwe kurusha umuntu utahuje. Amen, haleluya. Basangira ivyabo byose, hariho urukundo. Iyo Mpwemu yaraganje ubuzima bwanje, anshiramo ivyama vy'Imana. Urukundo ni camwa c'Imana, kugira neza ni camwa c'Imana, ukwihangana ni camwa c'Imana. Uwo Mpwemu yari yakontrole ubuzima bwacu muri eglise, muri communauté yacu, muri famille yacu. Iyo Mpwemu yari yahawe podium ikwiye. Ikibazo nuko Mpwemu yari yarirukanywe, ntari considéré, nibutswa abantu nibamwibuka, abantu nibamuharura ko adushoboza gukora igikorwa cyose ciza tudasanzwe dushobora gukora naturellement. Adushoboza gukunda, adushoboza gushinga intahe, sivyo? Adushoboza, aduha ububasha mu buzima bwacu. Ikindi ndavuze nikihe? Aduha kumenya. Ikindi aduha urukundo, aduha capacité yo gukunda. Reka ndangirize kuri iyi passage ingene Yesu yasobanuye icyo azokora neza, niho ngira ndangirize. Jean chapitre 16 verset 8 kugera kuri verset 14. Nico gituma muri uno mwaka ngomba kukwipfuriza ngo reka Mpwemu Yera agutegeke, akuganze. Reka Mpwemu Yera unywane nawe, ukomuniye nawe. Yesu ashimwe cyane, haleluya. Urashobora gusoma uwo murongo. Uwo niyaza azohinyuza ab'isi, abemeza iby'icaha n'ivy'ukugororoka n'ivy'amateka. Ivy'icaha kuko batanyizeye, ivy'ukugororoka kuko nja kwa Data kandi namwe muzoba mutakimbona, ivy'amateka kuko umwami w'isi yaciwe kwiteka. Nari ngifise byinshi byo kubabwira, ariko ntimushobora kuvyihanganira ubu. Ariko uwo Mpwemu w'ukuri niyaza, azobarongora abashitse kukuri kose, kuko atazovuga ivyo yigeneye, ariko ivyo azokumva vyose nivyo azovuga, kandi azobamenyesha ibigira bize. Uwo azoshimagiza jewe, kuko azokwabira ku vyanje akabibamenyesha. Amen. Yesu ashimwe cyane. Mwavyumvise abantu b'Imana? Yesu yarababwiye ico Mpwemu Yera azokora. Niwe yemeza abantu icaha, niwe dutuma tumenya ko turi abanyabyaha, tukihana, tukamwakira, tugasaba pardon. Wewe nta bubasha ufise bwo gukonvenka abantu. Nico gituma abantu benshi mugerageza kwifatira abantu canke kumanipira abantu ko mushaka kubemeza. Ugasanga urinjiye mu nzu, umugore arakijije, umugabo ntarakizwa, agatangura ngo pasa ngo mubarire shango ntazi kumurira umubona. Mubarire. Reka nakubwire, iterabwoba nishobora gutuma umuntu akizwa vya seri, akaguma mu Mana. Umwana w'umuntu ari compliqué. Iterabwoba, umwana w'umuntu afise umutima ukomanaye sana. Ariko bivuze ngo Mpwemu Yera ni watwemeza ivy'icaha. Ni bangahe muzi ko mwarabagararije kera ivy'Imana mwabipinga ariko mwakijijwe? Ndashaka kubona amaboko yanyu. Amaboko y'ababandi n'abagararije muri Kristo Yesu. Apana ababandi muca muyamanura, abagararije abapinga ivy'Imana, amaboko yanyu. Ndashaka kubabona nanje narimwo. Je nakudugije, aciye agwira. Nta problem. Ega iyo ni témoignage, niko byari bimeze. Yesu ashimwe cyane. Ariko kandi raba
iyo Mpwemu Yera aje mu mutima wawe aragukonvenka ukaza kwakira Yesu, niwe yemeza abantu. Abantu benshi bavuga ubutumwa nabi kuko mushaka ko abana banyu bakizwa canke abagore banyu bakizwa canke abagabo banyu bakizwa, mugaca mugenda mugirisa utujambo turi mesha twitera bwoba. Ngo yagize ingorane ku kazi, nawe uhora uzigira, yataha ngo wagira, ngo n'ibindi bigiye gusha. None yoca yihana kuko mubariye gutyo, wowe woca uryoherwa kuko umuterorije agaca yihana. Erega ikintu cyose umuntu akoze atacemejwe araheza akakidawa. Niba abafo chrétien dufise muri no myaka, kuko atacemezo c'icaha babagize mu mutima wabo ngo bihane babishatse. Kera twahora turirimba indirimbo y'umuriro, nyibutse indirimbo imwe mu ndirimbo z'umuriro, uravyumva? Emerushe, emerushe, emerushe warakoreye Satani, ndahiye shengero, ndahiye shengero, ndahiye. Abihana nibaza, abihana nibaza, emerushe, emerushe. Muri abo bihanye bamwe muri abo ntibagaruka, urabyumva, ntibabandanya. Abakeneye amaviza, Yesu aratanga amaviza ingo abantu bakaza. Reka ndakubwire, wihana kuko wemejwe kuri umunyabyaha, ukeneye umucunguzi yapfuye kubw'ibyaha byawe. Na besoin materiel igomba iri suppose kukubera, irashobora kukubera attraction kuzana mu bwami bw'Imana, ariko nishobora kukumaintain. Azobemeza iby'icaha. Nkuko ariko arabwira intumwa ziwe, ntimuze muvunike mwemeza abantu, ntimuze mushiremo tushe yanyu, arikwije. Nico gituma nkwiye kugenda. Le consolateur niyaza azobigisha, azokwemeza ibijanye n'icaha, niwaza na conviction, niwatuma ikigabo gikorora mosozi, niwatuma umuntu yemera kuja kwibira mu mazi mu cubahiro ciwe. Ni Mpwemu, ndamenya amabafu, ni Mpwemu Yera. Haleluya. 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 Yesu ashimwe cyane. Nico gituma ntidukeneye kongera mu ivyacu, kuko iyo wongeye mu ivyawe utegereza guca wamugira suivi y'ivyawe. Iyo wabesha umuntu ifo kubandanya mu ikinyoma cyo kuri degré 2 na 3 na 4. Ariko iyo Mpwemu Yera yemeje umuntu, we ntumusuiva, ni wamusuiva. Hama asuiva neza. Haleluya. Bwana sifiwe sana. Yesu ashimwe cyane. Amina. Yesu yaravuze ngo nari nkifise vyinshi byo kubigisha, nari nkifise vyinshi shaka kubashitsako, ariko ndi limité par le corps, ndi limité par le temps, ndi munsi y'icagezwe c'umwanya, ndi munsi ya prophecy, ntegerezwa kubavanamo nkapfa. Ministere yanje igarukiye aha, Imana yayishingiye imyaka 3 n'amezi angahe, biraheze. Ariko uje inyuma ntagira limite dans le temps, ntagira limite dans l'espace. Kenshi mwahora murondera kumenya yondi, mugafata bwato mukankurikira, ariko uwo Mpwemu Yera ni vyiza kwaza, uko nimuzokenera kumukurikira aho yafatiye ubwato. Ariko nimwaba muri mu cumba azoba ari yari, nimwaba muri toilette azoba ari yari, nimwaba muri prison azoba ari yari. Ari omnipresent, ari hose en même temps, areponda kuri umwe wese. Si ivyo gusa, yagereye, yiyemeje kuba mu bana b'abantu. Imana y'icubahiro yemeye kuba mu nzavya zibora. Impwemu Yera aba muri twebwe, akorera muri twebwe, agendera muri twebwe. Ni vyiza ko ngenda, nari nkifise vyinshi byo kubigisha, nari nkifise vyinshi byo kubatahuza, ariko kandi ndi contraint na circonstances za la nature. Ariko iyo onya niyaza mu buzima bwanyu, azobigisha toutes choses. Ibibazo byose mufise, Mpwemu Yera azobibigisha. Ibibazo byose mwahora mumbaza jewe Yesu azobibigisha. Ibibazo byose mwahora muja kubaza abapastori n'ababakuriye, Mpwemu Yera azobibigisha. Reka gukunda inzira za hafi z'ukwegereye, ariko kandi applique-toi à la parole et à la dépendance au Saint-Esprit. Bigufata umwanya ariko wige kumva ijwi yiwe, bigufata umwanya ariko wige kumumva no kumenya ingene avuga, bigufata umwanya ariko mukominiye, musangire, musabane, munywane.
wawe umuvugishe, umubwire aho uroye, umubwire icyo ugiye gukora, umubwire ibikubabaje, mubarire, muvugishe. Il est la représentation du Dieu vivant. Tu es son temple. Aba muri wewe, akorera muri wewe, ntari hanze, ntari mu rushengero, ari mu buzima bwawe. Ariko kandi sois conscient, sois consciente yuko Mpwemu Yera ari mu buzima bwawe. Mbega uramuhamagara byakugoye, mbega uramusenga. Reka ndababwire ikintu kimwe, ibihugu bifise ico bita constitution. Iyo igihugu gifise constitution, gifise n'ububasha bwo gushira mu ngiro ico constitution ivuga. Igihugu kigira ministere ya justice. Ministere ya justice ihana warenze ku mategeko y'igihugu. Igihugu kigira inzego z'umutekano, zimwe zikagira gute, zigakosora canke zigahasha abantu bakora ikibi barenga ya mategeko. Nta bwami na bumwe butiha les moyens yo kwexecuta programme yabwo. Igihugu kigira ministere ya education kugira ngo ikirerere abana, ibakomunike ubumenyi kugira ngo babe abasitwaye beza, akabaho systeme ya education kuko ni determina ubwiza na capacité abana bazoba bafise ejo muri direction y'imiryango yabo canke y'igihugu. Izo zose ni inzego igihugu ziba zifise kugira ngo zigifashe. Igihugu kigira inzego z'ivy'ubutunzi kugira ngo gishobore gushitsa vision gifise, kikarondera ngene uburyo buza n'ingene bukoreshwa kugira ngo gishitse intumbero yaco. Ndagomba kuvuga ngo nta bwami na bumwe butiha ubushobozi cyangwa ububasha, nta bwami na bumwe butiha les moyens d'exécuter intumbero bufise. Nico gituma n'ubwami bw'Imana bwarihaye ubushobozi bwo gushitsa umugambi Imana ifise mu ijambo ryayo. Ububasha Imana ifise buyifasha gushitsa imigambi yayo, c'est le Saint-Esprit. Mpwemu Yera niyo moyen y'Imana yo gushitsa imigambi yayo. Mpwemu Yera nibwo bubasha Imana y'ishengero kugira ngo ishengero rishitse umuhamagaro waryo n'ishengero. Nta bwami bubaho budafise moyen. Nico gituma atanu mu Kristo ashobora kuzobaho adafise Saint-Esprit ngo agire ubuzima bwa victoire. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Kuko programme yose igihugu gifise iri mu vyiyumviro ntishigwe mu ngiro, ntiba ari programme. Nico gituma data afise vision du monde. Yo ni Imana data arafise yereko, afise ibyo ashaka. Hama Yesu nawe akabijambo ritraduiza kuko iciyumviro cyose kigomba kuba traduit mu ijambo. Ivyo niyumvira ni ntabivuga ntabyo muza kumenya. Ariko iyo iciyumviro gishizwe mu ijambo abantu baronka information. Ijambo ni Yesu ritanga directive. Iyo duhawe ijambo riduha orientation. Iyo duhawe ijambo ritwereka icyo Imana ishaka, ritubwira ubugombe bw'Imana ku buzima bwacu, ingene Imana igomba kubaho, ubugombe bw'Imana ku buzima bwawe, umuhamagaro w'Imana ku buzima bwawe. Ariko izo information zose duhejeje kuzironka, tuba tugifise ikibazo cyo kuzishira mu ngiro. Niho haca intervenir Saint-Esprit. Le pouvoir, ububasha butuma iciyumviro ca papa, ijambo ry'umwana bishitswa mu bikorwa. Il est la puissance qui exécute. Nububasha bushitsi ibintu bikabishira mu ngiro. Ni nabwo bushobozi buzoshitsa ivy'Imana yakubariye n'ivyigushaka ko Mpwemu Yera nibwo bushobozi buzobishitsa mu buzima bwawe. Utamuharuye kutamwiteze, utamwubakiye ko uzokwa mugerageza gukora ico ijambo ryavuze kikunanira kuko tu manques de puissance pour accomplir la volonté de Dieu. Muvuge ngo amen. Muce muhaguruka dutahe. Haleluya. Amen. Haleluya. Amina. Mbere yo gutaha tugiye gusenga. Haleluya. Ariko mwese muvyagurutse ndashaka duhe honneur kuri Saint-Esprit muri kino gitondo. Mumfashe dukomera amashi ukubaho kw'Imana, dukomera amashi Mpwemu Yera. Adushoboza, atuhanda capable. Ntiwari uzi kugira neza, usigaye uzi kugira neza. Ntiwari uzi kuvuga neza, usigaye uzi kuvuga neza. Mpwemu Yera aragushoboje. Haleluya. Haleluya. Ntiwari uzi kuvuga nka Mose, ntiwari uzi kuvuga nka Ntuzenya, nka Yeremiya, ariko Mpwemu Yera aragushoboje. Hari ibintu byinshi adushoboza tutari dusanzwe dushoboye. Nico gituma muri kino gitondo nshaka yuko twese tugiye gusengera hamwe
aho dusura kandi guha agaciro no gushira mu gaciro Saint Esprit twahawe. Haleluya, amen. No kandi gusura kandi kumuhamagara. Wibuke yuko uyu mwaka ni wazogushoboza kugendana na Kristo. Wibuke ko uyu mwaka ni wazogushoboza kubaho kubwa Kristo. Ni wazonshoboza gukorera Imana, ni wazonshoboza, ni wazompa ijambo, ni wazogera gute, ni wazonyigisha. Haleluya. Ntimwihute kuja kubaza abantu, ariko imbere kuja no kubaza abantu, ariko banzu baza Imana uti Imana iki kintu kintahuza, iki kintu kinyigisha. Nico gituma nabasabye musome Bibiliya, kuko yuko murasoma Bibiliya uri muri iyo communion na Saint Esprit mu mutima wo gusenga, Imana igendera kwiyigishiriza ibintu. Nanje Imana yaranyigishije ibintu byinshi muri Bibiliya ata muntu abinyigishije kabimpa gubitahura. Uravyumva? Kandi nakuru ubumenyi bukaza nkasanga n'ivyo Imana yantahuje ntivyari kinyoma. Iyo wize kugira iyo communion na Saint Esprit, ubuzima bwawe buraryoha, ubuzima bwawe burabaleje. Kuko utahura yuko si kubw'inkomezi, si kubw'ubwenge bwawe, ariko ni kubw'ububasha bwa Mpwemu Yera. Muhagarike rero kubaho nk'abikoreye urugendo rwanyu mu nkomezi zanyu, ariko mwibuke yuko urugendo rwanyu mwarahawe umufasha. Washobora kuba ufise umufasha ntumukonsidere, ntumwikoreko kandi waramuhawe. Ariko uyu munsi uje kandi gusura kwibutswa ngo wa munsi wabatirizwa, wa munsi wakira Yesu, Mpwemu Yera niwe yakoze igikorwa cyo kukuvyara ubwa mbere na mbere. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Amina. Arorosha urugendo rwanje, ashobora korosha urugendo rwacu. Nta kintu na kimwe Imana ikira gusaba aramananiza. Mpwemu Yera atitegure kugushoboza, ariko kandi muvane muri gahaje, muvana aho wamubitse, wige gukominya nawe, la communion du Saint-Esprit. Nari kubasomera imirongo tuzovyiga hagati mu ndwi, muzogenda mubona ingene iri shengero rya kera ryari rifisitaniye ubucuti na Saint-Esprit. Place ya Saint-Esprit yari considérable mu vyiyumviro byabo no mu mibereho yabo. Haleluya. Igihe cyose bakora ikintu barumva ko Mpwemu Yera bamukonsidera. Nico gituma iyo consideration nayo yatumye nabo baguruka, bakoreshwa, bapfa bazira Yesu, bahagararana n'Imana, badatinya guhagararana n'Imana. Ibitangaza bibaherekeza kandi nabone bashishikara. Yesu yavuze ngo uwo Mpwemu Yera ngo azoshishikara kunshira hejuru. Uwo Mpwemu Yera ntazovuga ibyo yigeneye, ariko ngo azovuga ibyo Data muhaye, kandi ngo azoshishikara kunglorifia. Una munsi dufise abaministre batakiglorifia Yesu. Una munsi dufise abantu bari glorieux, badashira gloire ya Yesu imbere, kuko atari Saint Esprit abakontrola. Iyo Mpwemu Yera ari au contrôle ya ministère iglorifia Yesu, niyubaka amazina y'abantu. Igihe kirageze kuri eglise kigiye ko yexperimenta Saint Esprit icarico, kwasubizwa ikibanza ciwe, kuko ni yacika l'inspirateur, ni yacika utwenspira, ni yacika uduhumekera. Ntituzokora ibyacu, tuzokora ivyiwe.